Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Kongereza umurindi mu vyerekeye iterambere rijanye n'ubutunzi n'imibano, ukugwiza umwimbu ku buryo ibidandazwa bishogwa hanze biba ari byo vyinshi kubigurirwayo, hamwe no gutsimbataza ubwigenge bw'ivyo bihugu mu bijanye n'amahinguriro, niryo hangiro nyamukuru z'uturere ngwizabutunzi tudasanzwe ZES mu mfunyapfunyo igifaransa. Umushikiranganji ajejwe ubudandaji Marie Chantal Nijimbere akaba yabishikirije imbere y'inama nshingamateka ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 30 uyu mwaka w'2025 igihe yariko iriga integuro y'ibwirizwa rishinga uturere ngwizabutunzi tudasanzwe mu Burundi ZES yahavuye mbere yemezwa 100%. Nkuko yabandanije abimenyesha ngo gushinga uturere ngwizabutunzi tudasanzwe ZES ni politike yakoreshejwe n'ibihugu vyo kw'isi mu vyerekeye ubutunzi. Ngo gushinga rero bene utwo turere mu Burundi ahanini ni kugira uruhara mu iterambere ry'ubutunzi n'imibano, hafatiwe ku mbona kazoza y'u Burundi igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060. Uturere ngwizabutunzi tudasanzwe mu Burundi aribyo bitwa zone économique spéciale. Rero utu turere ngwizabutunzi tudasanzwe mu Burundi, zone économique spéciale mu mfunyapfunyo, ni politike y'igihugu nkuko nyeniteka mweje kubivuga yerekeye ubutunzi mu ntumbero yo kongereza umurindi mu vyerekeye iterambere rijanye n'ubutunzi hamwe n'imibano. Ikindi naco nuko ifise intumbero yo kugwiza umwimbu ku byo twirimira hano mu gihugu cacu Burundi canke ibyo duhingura dufise ari ubutare n'ibindi canke biva mu bwenge mu cyo twita umva bwenge, ndetse dushobora gushora hanze, ndetse kandi akaba ari n'akaryo ko gushobora kugabanya ibyo tugurira mu bihugu bindi kugira ngo natwe dushobore kwikenura hano mu gihugu cacu Burundi. Muri make rero novuga ko amazone économique spéciale arafasha mu gutsimbataza ubwigenge kuvyerekeye ubutunzi bw'igihugu, na cane cane ko abagenewe gushinga amahinguriro atandukanye afasha igihugu kugwiza umwimbu no gushobora guhingura tukaronka umusesekara wo gushora mu bindi bihugu. Rero Plan National de Développement ariyo yerekana imigambi y'iterambere y'igihugu irama, yarategekanije yuko hobaho amazone économique spéciale nk'uturere ngwizabutunzi mu gihugu cacu c'u Burundi. Ariko nubwo biri mu ntegekanyo z'imigambi iri muri Plan National de Développement arico gitabo c'imigambi ngendekwako y'igihugu, nta mabwirizwa canke amategeko agenga uturere ngwizabutunzi tudasanzwe mu Burundi ahari. Notanga nk'akarorero nk'amabwirizwa nk'ibwirizwa rigenga vy'imitahe n'uturusho duhabwa abanyamitahe Code des investissements, eka n'ibwirizwa rihari rigenga la loi sur la zone franche au Burundi ntiritomora neza kuvyerekeye utu turere ngwizabutunzi tudasanzwe. Ari naco gituma rero twaciye dutegekanya gushiraho amategeko yerekeye utu turere ngwizabutunzi tudasanzwe kugira ngo dushobore gutomora neza ingene dutunganywa, dutomore neza amategeko atugenga, ndetse dushobore no gutomora neza n'abakorera mu utwo turere ngwizabutunzi ingene bo kwitunganya, twerekane n'imigambi nyamukuru ishobora gukorerwa muri utwo turere ngwizabutunzi. Rero nkuko mwabivuze uturere ngwizabutunzi tudasanzwe ariyo zone économique spéciale dushingwa mu ntumbero no mwihangiro hanini ryo kugira uruhara mu iterambere ry'ubutunzi n'imibano mu Burundi, hafatiwe ku mbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Ntidushobora kuzoshika kuri iryo hangiro mu gihe gisata c'amahinguriro kidateye imbere, ndetse n'ibyo dushobora guhingura tugashora mu bindi bihugu bitongerekanye kugira ngo dushobore kuramira igihugu n'abene igihugu. Mu bibazo abashinga amateka bagiye barabaza umushikiranganji
haragarutse ikijanye n'umugambi wahahora wo gushinga akarere ngwizabutunzi kadasanzwe ahitwa iwa Rubondo mu Gatumba. Bakabaza ivy'uwo mugambi uko vyahavuye bigenda. Muri zo zone comme spéciale zaba identifié hariho izone yitwa Nyarubondo yo mu Gatumba. Nkaba nzi neza yuko mu mwaka 2017 hariho décret yashoye gukreya iyo zone économique spéciale Nyarubondo. Nashaka menye neza mbega statut yayo imeze gute kugira twevite yuko ejo hataba contentieux hamwe iyo zone yoshobora kuja mu minwe y'abandi bazobashobora kwironswa. Statut yayo imeze gute no munsi twagomba kubaza umushikiranganje none ko muzanye itegeko rishasha kandi hatuzi ko hahora hari hiyindi ya kera nkuko nyakubahwa honorable Mugizi yavuze statut yayo yiga ya kera niyi mbega ayo mashirahamwe y'abarundi ko leta ijejwe gutunganiriza na cyane gukingira imitungo y'abarundi igiye kubigira gute? Zone économique spéciale pilote yoba nimba atari banga yoba igiye kuja hehe hama hariho irya soko nyene bamwe bashikiriza aho bita wa Rubondo bavuze ko muza kwadusigurira neza nagira mbaze mbega birafatanye nibi mbega ubuhoho byo bikirimo kuko hajya ahantu deja turavye ingene hameze ni mu mazi ubu ni mu mazi ni hanaha mu Gatumba eske ko bari bahatoye mu vyatumye kumbure bihagarara niyo bari araya mazi ya Rusizi na Tanganyika bihahurira bikazoca biteza ibibazo ico cyo mwaragikoreye ko nko mu gihoho bariho kumbure mugomba kubishira. Umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere ati ishigwa mu ngiro ry'ujya mugambi ntijyakunze kubera ata mategeko atomoye agenga uturere ngwizabutunzi tudasanzwe yari bwashingwe. Novuga ni ku by'ukuri muravye ingene amazone économique spéciale atunganijwe aho amaze gushigwaho novuga ko agahaze kahabaye kuko zone économique spéciale ni statut umuntu ahabwa n'itegeko no kuvuga ngo uba washizeho intunganyo yerekana mbega abaserukira leta abajejwe iki mbega ujejwe administrateur uwo leta ihaye ubwo bubasha bwo gushobora kuzokubaka kuzonagura no gushinga iyo zone économique spéciale ajejwe iki mbega bazoza gukorera muri ico kibanza nabo bazobigenza gute bazosinyanira amasezerano gute n'uyo yahawe ububasha bwo gushobora gukora ico bikorwa mu gishingo ca leta. Ico rero cabaye agahaze muri iryo shigwa mu ngiro y'iyo zone économique spéciale pilote kuko icambere nta bwirizwa giharije gerekana ingene dushobora gutunganya neza ico kibanza gerekana uruhara rwa leta gerekane kandi n'uburusho buhabwa abaje gukorera muri zone économique spéciale y'Iwa Rubondo. Ivyo rero bimaze kuba nuvuga ko nico ahanini nyamukuru kabaye agahaze mu shigwa mu ngiro y'uwo mugambi wa zone économique spéciale nuvuga ko twantisifye gutanga itongo ahubwo twari gutangura gushiraho amabwirizwa yerekana ingene zone économique spéciale itunganijwe. Mu gihe gushinga amahinguriro bisaba umuyaga nk'ubukwiye eka mbere na connection ituma gutumatumana k'amakuru vyoroha abashinga amateka barabajije umushikiranganje ko leta yoba yaravyize isanga birakwiye. Naje nagana ifatanye n'abandi mu gushimira leta dushimira n'umushikiranganje yatuzaniye integuro y'ibwirizwa nziza iyo butuma kumbure ubutunzi bw'igihugu bwisumnunura cyane mu burere buzoba bwagiyemwo iyi zone économique spéciale. Ibi ndabivuga kuko baduhaye akarorero ku gihugu ca Maroc yuko cashoboye gutera imbere kandi nivyo mugabo nkaca mbaza kumbure umushikiranganje kuko bisaba umwiteguro muremure ibijanye no muyaga nkuba na energy ibijanye kumbure n'ibi bya internet n'ibindi. Honorable Tegera ca kabiri cy'umukuru w'inama nshinga amateka yabajije ati
mbega ko ibi bintu bisaba imyiteguro myinshi, birasaba amabarabara, imiyaga nkuba n'ibindi. Nomishura ko nivyo gushiraho zone economique spéciale birashaba ko muri ico kibanza kizoba cagenywe hashigwa ko inyubako n'ivyankenerwa byose kugira ngo abahingura n'abahakorera bashobore kuhakorera borohewe. Naco gituma rero muravye kuri article ya 21 na 22 dutegekanya iki kigega gishobora gusahiriza ikigega gishobora gusahiriza mu gushira mu ngiro ibi byose bisabwa na leta by'inyubako ndetse no gutanga imizibukiro aho byo bikenewe gushira amatara n'amazi n'amabarabara n'ibindi byose bishobora gusabwa. Iyi fond de financement des zones économiques spéciales nico gituma twayitegekanije kuko hariho ibyankenerwa leta itegereje gushiraho muri ako karere ngwiza butunzi kugira ngo abaje kuhakorera canke abanyamitahe bakore boroherwa. Abashinga amateka bakaba barasabye kandi ko mu bisata bizoshigwa imbere muri utwo turere hojemwo cane ivyo abarundi bakenera cane nk'isukari, hamwe rero n'ibiterwa bishobora kwinjiza amafaranga mvamakungu aboneka nk'ikawa. Umushikiranganji akaba yishuye ko ibisata bizoshigwa imbere cane ari ubutare hamwe no guhingura ivyimburwa mu burimyi n'ubworozi, l'agro-industrie mu rurimi rw'igifaransa. Mu rukurikirane rw'integuro z'amabwirizwa zizwe zirongera ziremezwa n'inama nshingamateka muri iki gihe c'intango y'umwaka wa 2025, harimo kandi integuro y'ibwirizwa yemeza amasezerano y'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko yerekeye ikoreshwa ry'imihora y'ubuhinga bwa none mu gutumatumanako no guhanahana amakuru, yatewe ku mukono kuwa 23 Myandagaro umwaka wa 2013 i Kigali. Umushikiranganji ajejwe ivyo kumenyesha amakuru Leokadinda Cayisaba niwe yari yaserukiye leta mu nama nshingamateka kugira ngo asigure iyo nteguro y'ibwirizwa. Akaba yamenyesheje ko korosha ibijanye no gushiraho hamwe no gukoresha neza imihora y'ubuhinga bwa none mu gutumatumanako no guhanahana amakuru mu muryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ari kimwe mu biragishinga ibihugu biwugize. Muri kino gihe rero ayo masezerano ariko aremezwa n'ibihugu bigize uwo muryango EAC, akaba ari naco catumye leta izana ayo masezerano imbere y'inama nshingamateka kugira yemeze. Ati bizotuma cane habaho uguhuza abantu hagati y'ibihugu, gukora neza kw'imihora, uguhuza politike zijanye n'imbuga hamwe no guteza imbere ubuhinga ngurukana bumenyi. Abenegihugu bazoronka umuvuduko wa internet ku giciro giciriritse kandi vyose babironka ari vyiza. Hisunzwe ingingo y'151 ditrete ishiraho EAC uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko, haravuga ko hazoshigwaho de protocole zishobora kuzokenerwa mu bisata bitandukanye hakurikijwe intumbero n'ingene vyotwagwa muri uwo muryango. Hisunzwe kandi ingingo ya 99 iravuga ko ibihugu biri muri uwo muryango byokorera hamwe kugira ngo uguhanahana amakuru bigende neza kuruta uko vyari biri. Hisunzwe kandi ingingo ya 89 haravugwa ko ivyo bihugu vyiyemeje kuzoshiraho amapolitiki y'ivyerekeye ivyo kunguruza abantu n'ivyo guhanahana amakuru mu karere muri uwo muryango kugira ngo abantu n'amashirahamwe bashobore gukorana nko mu kwiteza imbere. Mu bibazo abashinga amateka babajije umushikiranganji haragarutse cyane ikijanye n'umurindi muto wa internet canke connexion ya internet ibura mu bice bimwe bimwe by'igihugu. Ivyo navyo bikaba ari intambamyi mu gushika kuri yambona kazoza y'u Burundi igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Twagomba rero tubaze umushikiranganji ko yoba aragira iyo exercise n'icubahiro yamusavye yo kumenya aha mu gisagara ni hehe gutumatumanako muri rero bishoboka
byaba iby'amapere cyangwa ibya interineti mu gihugu hagati ni hehe bishoboka ni hehe bidashoboka kugira bifashe cya kibazo bifashe umwenegihugu kwishyura bya bindi bagenzi banje bavuze honorable Denis honorable Leopold abantu bibwa bagura amamega bibaza ati aha hantu harafata ugasanga ntihafata rero nyakubahwa mushikiranganje tubwire inyuma y'ijambo rya nyenicubahiro mwagiye n'abarongoye aya majansi yo gutumatumanako aho i Bujumbura nihe hafata nihe hadafata nihe interineti ifata nihe amapera afata nihe hadafata ni kubera iki hadafata mugabo turiko turumva uwaserukiye leta ariko aravuga yuko umuhora wo gutumatumanako umeze neza mugabo tukaca dusanga aho dutuye mu makaritiye aho njyewe novuga hariya mu Gasenyi munsi ya Perezidansi urashobora kumara iminsi 2 cyangwa 3 ata mesaje wakiriye ata mesaje urungitse hanyuma kandi atanapere nimwe ushoboye kuronka abantu bakakuhiga bakakubura ukaca wiyumvira none turiko turagenda mu mbona kazoza tuzosubira kuza gukoresha ibintu bijanye n'amakete kugira dushobore gutumatumanako. Abashinga amateka barabajije kandi ikibazo kijanye n'amayinite aho usanga umuntu ayaguze ugasanga yagiye mazima yongo kandi ataba yakoreshejwe bati mbe ayo mayinite abagiye he ubwo ivyo leta irabizi. Kuba hari icyuza kitubwira ko ikintu kijanye n'ayo Amerika tugura hama ntituyakoreshe mbega ko tuba twayaguze hama ntituyakoreshe aca jahe. Ndiko ndaraba ibibazo banyakwa abashinga amateka bagiye babaza cyane cyane kikijanye n'ubukene mu bijanye no gutuma tukamonako makuru umuntu akabura rezo agarungika message ntigende haca mfatira ku byo mushikiranganje yashikirije je numva ko hari ibibazo bikomeye. Kuri ayo makenga y'abashinga amateka umushikiranganje yaratanze inyishu nuko ngarutse kuri benshi ico bashikirije mu burere budafata nukuvuga ko umuntu ariko araplanifya harabaye guplanifya kera hariho ahantu rero hagiye harongerwa ko makartier mugabo hatara jaho infrastructure zateyise kugira ngo rezo ishobore kuhashika ni navyo tubasaba yuko bagira muri planification twarayibasabye yuko damanama tugirana yuko hari beaucoup denamentation beaucoup y'amagron yuko atahezo zihari mu bice bimwe bimwe yuko bategerezwa kuhashikana ayo marezo bakashiraho amantene bagashiraho ivyankenerwa rero ikibazo cyuko hariho ahantu hatagira amarezo mpereye nko kuri limitere nyene uyu mwaka nyene dacishuriye muri rusange uyu mwaka nyene mu ntango hariho planification yo kwitanda rezo no gushinga yandi mantene. Inyuma yo guca ijya nino no guhinyanyura bimwe mu bigize iyo nteguro y'ibwirizwa abashinga amateka bakaba baciye bayemeza ku bice birenga 99 kwijana. Projet de loi portant ratification par la République du Burundi du protocole de la communauté est-africaine sur les réseaux de technologie de l'information et de communication signé le 23 août 2013 à Kigali ko yemeje ku bice 99 birenga uduce 13 kwijana. Muri iyo ntumbero nyene yo gutora amabwirizwa meza ku neza y'abene gihugu inama nshinga amateka yarakoranye ku munsi wa mbere igenekerezo rya 6/0 uyu mwaka w'2025 mu ntumbero yo kwiga no kwemeza integuro y'ibwirizwa
rijanye n'amasezerano mpuzamakungu ajanye no guhana inyuruzwa ry'indege yatewe ku mukono Irahe kwigenekerezo rya 16 Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe amajana 970. Umushikiranganje w'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi Marie Chantal Nijimbere yari yaje gusigura iyo nteguro y'ibwirizwa imbere y'inama nshingamateka. Yamenyesheje ko kuva ayo masezerano ategwa ku mukono mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 970 ibihugu 185 ku 193 bihurikiye mu ishirahamwe mpuzamakungu ryo kunguruza abantu n'ibintu biciye mu kirere OAC arivyo bimaze kuyemeza Uburundi butarimwo. Intumbero nyamukuru y'ayo masezerano ikaba ari iyo gufashanya mu gutuza ubugizi bwa nabi bwoshobora kubera mu ndege no mu bibuga vy'indege hamwe no kongereza umutekano w'abiyunguruza biciye mu ndege. Iri sezerano ahanini ryaje kugira ngo rishobore guhasha na cane ubugizi bwa nabi bwiharije bwerekeye kunyuruza indege kuko vyari bimaze kugaragara yuko hari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'ubwo byari bimaze imyaka vyigaragaza ndetse biteye ubwoba bikongera bikanahungabanya umutekano ku ngenzi n'abantu biyunguruza biciye mu kirere. Rero musanzwe muzi ko hari akamaro kanini na cane mu vyerekeye kunguruza abantu n'ibintu biciye mu kirere kuko birafasha abantu bwabo kwiyunguruza bagashobora no kunguruza ivyabo ndetse biganashobora no gufasha mu guhuza uturere tw'ibihugu biciye mu gutwara abantu n'ibintu biciye mu kirere. Ibiharuro rero vy'indege zagiye ziranyuruzwa imbere yuko ayo masezerano ashingwa birerekana ko ubugizi bwa nabi bujanye no kunyuruza indege bwari monogoje cyane ku isi, aho nk'akarorero mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 968 hanyurujwe indege 32, mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 969 hanyuruzwa izigera ku 80, nayo mu mezi 9 ya mbere y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 970 hanyuruzwa indege zishika ku 90. Kuvaho ibihugu bitanguriye gukorera hamwe ubwo bugizi bwa nabi bukaba bwagiye buraburizwamwo. Bamaze kuyica ijya nino iyo nteguro y'ibwirizwa ikaba yaciye yemezwa n'abashingamateka 100%. Abo bahwa abashingamateka baje kwemeza integuro y'ibwirizwa ni 117. Abatayemeje nta numwe, abataco bayivuze ko nta numwe. Murakoze nyine iteka. Iyo ntego y'ibwirizwa 100%. Mu kurangiza kino kiganiro tugaruke ku masengesho yabereye ku cicaro gikuru c'ishengero ry'Urutare i Bujumbura, aho nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka yari yifatanije n'abakristo b'iryo shengero mu masengesho yo ku munsi w'Imana w'Idominika ya mbere itangura umwaka kuwa 5/0 uyu mwaka w'2025. Icivugo cy'uyu mwaka kikaba ari umwaka wo gutotahara. Pastor Denise Nkurunziza akaba yarasiguye ko kugira igiti gitotahare bisaba ko kiba cararonse umwavu, umuco mwiza n'imvura ikwiye. Ati kubemera Yesu Kristo uyo mwavu n'igisabisho, umuco utazimiza ni Yesu Kristo asanzwe ari n'isoko ry'amazi adakama. Ikindi naco ati gutotahara bisaba guhinduka wese. Niho rero mpwemu yera yatanze ivyamwa 9 bifasha guhinduka ari navyo amahoro, umunezero, urukundo, ubugwaneza, kugira neza, ingeso nziza, kwirinda, ubwizigigwa no kwihangana. Nayo igiti kitama ivyamwa nta kindi kiba kikirindiriye atari kurandurwa. Kubwanye niteka umukuru w'inama nshingamateka ngo abantu bamwe bikoreye amashami gusa nta vyamwa ahubwo ngo umengo nibishurushuru. Yamaranye niteka Geraze Daniel Ndabirabe aragwa kagaruka ati Imana n'umunyakigongwe ngo nayo ubundi yotumaze, ariko ngo igikomeye nuko twohinduka tukagendera mu nzira zayo. Nyakwa mama buntu turashime cyane igisho mwaduhaye, ariko cyo zanteye kwiyumvira. Iyo nyigisho nteye kwiyumvira kuko
abenshi duhetse amababi turayikoreye ariko avyamwa ntavyo. nta no kuvugisha ukuri, benshi duhetse amababi ibishurushuru. mugabo ivyamwa nta birimwo. aha nuko Imana itugirira imbabazi, ari umunyarukundo, ari umunyembabazi, ahandi yotumaze. iyi nyigisho eka n'izindi zimaze iminsi zihaca, buriya umuntu wese umwe, kuko guhinduka ntabwo ubanza guhindura uwundi, ubanza guhinduka wewe nyene. kandi Imana nayo iradufasha kugira ngo itwereke inzira twocamwo, ikanatubwira iti ndazi ko muri abana b'abantu, nimugira ingorane ati ntimuzosaba umukate ngo ndabahibuye, musabye ikigongwe nzobaha ikigongwe, kugira ngo twebwe tugire courage, twebwe inzira ntihave iziba. ati nimusaba ikigongwe, ikigongwe nzokibaha. ati kandi igihe cyose, ati ndi Amani idahinduka, ndi wa wundi, ndabakunda, narageze naho ndabapfira ku musaraba, ati ntibizohinduka. iyo ibiduhaye garanti yo kugira ngo inzira turimwo ntihagarare, kugira ngo tubandanye. mu kurangiza akaba yasabye abakristo kwama biyumvira ku iherezo ryabo, maze abipfuriza kugira iherezo ryiza. aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.